Mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ame izanana nyinshi ngaha gusa. Sinzi ko ari Imana yakoreye ibitangaza kurusha abandi muri yinga. Bwana asifiwe. Numunezero munini kuba turi bazima, kuba dushobora guhema, kandi Imana ikaba yatugiriye neza kuba turi ngaha. Dushima Imana rero mu kanya keza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nkuko umusenzi yamaze kuyivuga ku bashitsi, nitwa Bukene Celestin, nkaba n'umukristo wa hano, kandi nkanezerwa ko uno munsi Imana yampaye uno mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turi mu bihe bidasanzwe rero kuri twebwe abizera, turi mu bihe bya Pasika. Mwumvise n'abaririmbyi Vyizigiro, korale Vyizigiro na korale Bero yako babidushikanyemwo. Naryohewe n'indirimbo zanyu kuko nkuko muza kubibona ntibiri kure y'ijambo Imana yampaye. Buriko muraririmba Vyizigiro itanguye kuririmba, murazi ko ndayiririmbamwo mu buryo bw'impwemu. Nahaswe guhaguruka, ndahaguruka, ndaryoherwa rwose. Cyane kuri ajya amajambo ngo mwami wanje warababajwe, urakubitwa, upfurupfu rw'agashinyaguro, wambika ubusa uzira jewe. Ayo majambo sinzi muri twebwe harimwo afase abana benshi na bake. Sinzi muri twebwe ko hari umuvyeyi yoyemera gukugwa impuzu agakubitwa kubera amakosa y'umwana wiwe. Ariko Yesu yaravyemeye kubwawe nanje. Amen. Hanyuma Beroya nayo icirakurikira. Yo navuze mpaguruke ndeke, kuko nayo ne burya uravye neza ubu nayo nasigaye ndayiririmbamwo mu buryo bw'impwemu agace. Bariko baravuga ajya amajambo rero ngo mubambe. Ukumva abantu bose, murazi Pilato yatanze Yesu, umutima we utavyemera. Mugabo abantu bose, abana bose mubambe ngo mubambe, muduhe tumubambe abambwe, ngo amaraso yiwe araza kuri twebwe n'abana bacu. Abantu baremera gufata iyo engagement n'ubu ikibakurikirana, ariko kubera bashaka ko baraba umugizi wa nabi yidegemvya, umwami wacu Yesu akabahana. Amajambo yampezagiye gose. Rero nkuko mubibona muri aya majambo, n'amajambo atwerekeza ariko aratugarukanira igicapo c'ibintu vyabaye imbere. Urakoze cyane. Ibintu vyabaye hasiga kugira ngo hashike ca kindi cari cazanye Yesu gupfa. Hama ubwa mbere akabambwa, agapfa, agahambwa, hanyuma akazuka, ari wo munsi w'Imana, umunsi w'Imana uza, umunsi wa Pasika dufise. Na jewe rero Imana amajambo yampaye ntabwo ari kure yaho. Turacari muri iki gihe hariko haritegurwa ko Yesu abambwa, hama agapfa, hama agahambwa, hama ku munsi ugira gatatu akazuka. Umutwe w'amajambo Imana yampaye, ndiko ndasoma aha hantu niyumvira kuri aya majambo, nagize ubwoba cyane ku bw'aya majambo. Hanyuma Imana yampaye umutwe w'amajambo ngo Mana undinde kugira umutima nkuwa Yuda Isikariyote. Mana nisengesha, undinde kugira umutima nkuwa Yuda Isikariyote.
uri kuravuga ivy'ugupfa kwa Yesu, ivy'ukubambwa kwa Yesu, ivy'ukuzuka kwa Yesu, ntushobora kwirengagiza kwibuka uyu mugabo yitwa Yuda Isikariyote. Ntushobora kwirengagiza kuko naho nyene bica. Dusome kumbure turasoma imirongo mike atari yose kuko amasaha ari karaturega, mugabo kandi ni ngombwa kugira ngo dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuvuge kuri bikeyi Imana yashize ku mutima wanje. Dusome muri Matayo igice ca 26 abariho duhera. Matayo igice ca 26 dusome ku murongo wa 14 gushaka ku murongo wa 16 hamaca tuja ku murongo wa 47 kugera 50. Haravuga ngo Yuda agura Yesu, maze umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Isikariyote aja kubaherezi bakuru arabaza ati, mwompera iki nkazomubaronkera? Bamugerera intete z'ifeza 30, guheraho arondera uburyo bwo kumubaronkera. Mwibuka umutwe w'amajambo dufise, Mana undinde kugira umutima nk'uwa Yuda Isikariyote. Aha turabona yuko yagiye gukina idiri n'abaherezi n'abashinga ntaye bico gihe, ati ndazi ko mumurondera, ndazi ko murondera uyu Yesu. None namunagane umumpangahe turaheza, nitwaheza jewe ndamubaronkera. Naho nyene yarari. Dusome aha nyene 47 kugeza 50. Akivuga Yuda umwe muri bamwe 12 araza azananye n'igitero c'abandi benshi, kizanye inkota n'amahiri, kivuye ku baherezi bakuru n'abashinga ntahe b'ubwo bwoko. Ariko uwumugurisha yari yahaye ikimenyetso ati, uwo nja gusoma azoba ari we, mumufate. Ako kanya ashikira Yesu aramubwira ati, namahoro gamwigisha, maze aramusomagura. Yesu aramubara ati, mugenzi wanje, ikikuzanye nugikore. Buno baraza bashorera amaboko kuri Yesu baramufata. Duherahereze kuri Matayo 27 ku murongo wa 3 kugeza kwa 5. Tuzoba turangije gusoma tuca tubuyaga ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima. Maze Yuda yamugurishije abone ko Yesu bamusindishije, aricuza asubiza abaherezi bakuru n'abashinga ntahe za ntete z'ifeza 30. Ati, nacumuye, nagurishije amaraso y'utagira icaha. Nabo baramwishura bati, bidutwaye iki? Ni ivyawe. Aterera izo ntete z'ifeza aheraho urusengero, aragenda arimanika. Subiremo neza umurongo wa 5. Aterera izo ntete z'ifeza aheraho urusengero, aragenda arimanika. Aya majambo tumaze gusoma ariko aratwereka neza bya bindi twari tumaze kuvuga ingene vyagenze. Abaherezi bakuru n'abashinga ntaye b'Abayuda bari bamaze gufata ingingo, barabona yuko Yesu atakundi bategezwa kumwica. Mugabo baravuga bati nk'abanyepolitike, ati tukamwica muri ibihe by'iminsi mikuru hava haba imigumuko, ifoko turondera ingene tubikora. Yuda nk'umwe mu ntumwa 12 ivyo byose yarabimenya, aramenya ko hari ivyo bintu, acaragenda arabarondera. Niko Bibiliya ivuga ati, bazehe ndasi ko mumurondera, je ndashobora kumubaronkera, none turaheza mu mpangahe. Baranegosia sinzi ayo bahereye ko baranegosia ngaha abakinyi b'amadiri, urumva na Yuda yarakinyidiri. Baranegosia ati intete z'ifeza 30. D'accord. Guhera ico gihe Bibiliya itubwira ngo yaguma arondera ingene yo mubaronkera. Hama tubona yuko igihe kigeze rero
twabonye yuko Yesu ariko asengana umubabaro, hanyuma tubona yuko Yuda ikindi gihe yisokoye muri bo, aragenda ati harageze rero nimuze, arabazana ati kandi ikimenyetso yari yabahaye, atumviriza ikimenyetso ati je ndashika ndamusome. Bagenzi ngaha bakunda gusomana turi benshi, ariko mwumve ikintu Yuda yakoresheje, ikimenyetso gikomeye. Aragenda aramuramutsa ati namahoro gamwigisha. None Yuda hari ingorane yaragize nk'umwigisha wiwe, yavuze ati namahoro gamwigisha. Hanyuma aragenda aramusoma, baca baramufata. Ivyakurikiye murabizi, Yesu yagiye guciga urubanza, hanyuma bageze kwa Pilato, abantu bose bakoma induru, nabambwe. Pilato arakaraba biraba kuri mwebwe uko mubisavye. Yesu agirirwa nabi, hama arabambwa, hama arapfa, hama ku munsi ugira gatatu arazuka. Yuda, turiko turavuga Yuda. Navuze nti Mana undinde kugira umutima nkuwa Yuda Isikariyote. Wumfasha ugasubira mwako kajambo buhoro buhoro, ntituri muri Sunday school, ariko umfashe ubwira umutima wawe ati Mana undinde kugira umutima nkuwa Yuda Isikariyote. Ntawo gasubiramo gayemwe. Buhoro buhoro ti Mana undinde kugira umutima nkuwa Yuda Isikariyote. Twahejeje. Hanyuma ikintu rero nagomvye kumenya, none nagerageje kugomba gutahura ivy'uyu Yuda Isikariyote. Ubwa mbere Yuda Isikariyote yari umwe mu ntumwa 12 za Yesu zagendanye na Yesu. Yuda Isikariyote cyo kimwe n'abandi 11 ari 12, usomye muri Luka igice c'9 umurongo wa 1 no wa 2, ubona ngo Yesu abahamagara akabaha ububasha ku badayimoni bose no gukiza ingwara, hama akabarungika. Aho naho nyene Yuda alikuwa ndani yarimwo. Yuda igihe Yesu yakoze ibitangaza, ibikorwa bihambaye, Yuda yarabibonye n'amaso yiwe, yari kumwe nabo. Yagendanye na Yesu igihe cyose. Igihe Yesu yakiza, yagaburira abantu 5,000. Yuda nawene yarimwo, mbere yabaye umwe mu bafata ibifungurwa akaza kugaburira abantu. Igihe Yesu yahagarika inkubi mu kiyaga, Yuda yarimwo kandi yakize mu bandi. Igihe Yesu yazura Lazaro, Yuda yarimwo kandi yarabibonye vyose. Hanyuma Yuda yarumvise inyigisho zikomeye za Yesu. Igihe Yesu yigisha ivy'irembo rifunganye, abaricamwo baja mu bugingo budashira, n'irembo ryagutse abaricamwo baja mu mahonero, Yuda niho yaravyumvise. Igihe Yesu yigisha umugani w'umwana w'icangazi, yasavye se w'itunga ryose akagenda akaryonona, mugabo akagaruka maze se akamugirira imbabazi. Yuda Mesikiya iyo yaravyumvise n'amatwi yiwe abiri. Yuda yari umuntu yorosha. Yuda muzi yuko yari umuntu umunyabigega, niwe yabika ibigega. Murazi ekonome, umunyabigega si umuntu yorosha. Muri societe bakubwiye ekonome canke directeur de finance, muri leta bakavuga ministre de finance, si umuntu yorosha. Uko nka ministre de finance wacu ibintu vyose, amahera yose yinjira ayaca muri obera, ayaca hehe, niwe ayaraba, kandi nayasohoka niwe, si umuntu yorosha. Yuda rero yari umuntu w'indani, twovuga yuko yari nk'umuntu wo mu nda y'ingoma, wo mu nda y'ingoma mu vya Yesu. Yarimwo yarabizi. Mugabo rero icanteye ubwoba, icambabazi, none bigenda gute kugira ngo abe umuntu yahamagawe akagendana na Yesu, akabona ivyo Yesu yakoze, akumva amajambo akomeye Yesu yavuze, mugabo iherezo ryiwe rikaba kwiyahura? Aho niho nagiriye ubwoba. Yahereje yiyahuye, ariyahura pepe aragenda.
nabayeho nibaza ati birashoboka ko umwana akurira mu rugo rw'abakozi b'Imana agatangura muri Sunday school, maze mugabo uko ari karakura ukazubona ari umwigeme ahereje gutwara inda. Yuda ari umuhungu ahejeje kunywa urumogi canke gutera inda, yakuriye mu ngoro y'Imana. Hanyuma nagerageje rero kwiga kuri ubu Yuda, turacari kuri wa mutwe w'amajambo, Mana undinde kugira umutima nk'uwa Yuda Isikariyote. Ubwa mbere turavuga ibintu nka bine kuri Yuda Isikariyote. Hariho igice tutasomye yo muri Yohana 12 ku murongo wa mbere kugera ku wa gatandatu, aho tubona ko Yesu asigirwa amavuta i Betaniya, amavuta y'agaciro. Mugabo tukabona yuko ico gihe Yuda yadugije urutoki. Ahandi ntibavuga neza, mugabo muri Yohana 12 niho babivuga neza ko Yuda Isikariyote ari we yavuze ati none ayo mavuta kubera iki bayamusize, ntiyari kugurishwa agafashishwa aboro. Mugabo Yesu aravuga ati aboro muramana. Biboneka yuko ikintu ca mbere kitwereka nuko Yuda yari umusuma. Yuda yari umusuma. Biboneka yuko nkuko tumaze kubibona igihe Yesu asizwe amavuta y'igiciro yaridoze. Kandi Bibiliya itubwira yuko yidoze kubera yuko atari kubera akunda aboro, mugabo yashaka ko ikigega kibomboka hanyuma agume asotora bitaboneka. Je naje niyumviriye nti kumbure sivyo nasomye nivyo niyumviye, yashaka iyo projet y'aboro irengana bayemeze ko yari ekonome niwe yari kuja gusuma aca negosia commission. Nivyo nibajije bene data, birateye ubwoba. Uno musi mw'ishengero mu gihugu hari abantu bafise umutima nk'uwa Yuda Isikariyote. Hari abantu biba, hari abantu babesha, hageze ku mahera ni ngorane. Undi musi turiko turaganira n'umukozi w'Imana yampaye akarorero, ababikora simwebwe niko ndavuga bahana. Ati hariho abantu b'abafourniseri b'amatafari, atabo bantu baciye batwenga, sinzi ko mwe murafurnisa amatafari. Atabo bantu ugomba ube pastori, ube revera, ube apotre. Atabo bantu iyo hageze kuharura ubabwiye ati 10,000 brick, barazi ingene bayagira bayaharura. Wewe rero utabizi ugaharura ngo egome 10,000 arakwiye, kumba ari ibihumbi 7. Yuda, imwemu ya Yuda. Ati umusenyi nawo canke gravye, ati hoho barakumara. Arazana ibeni kuko sihuburi, barafise ngo ingene bayisuka, je sinzi ingene babigira, ngo ikaduza umutwe. Hanyuma no kuvuga wamutumye ibeni 10, arazana ibeni 6, kandi we urashika ugaharura 1 2 3 kugera kuri 10. Yasotoye, yabeshe. Ni ngombwa ngo twitandukanye n'impwemu ya Yuda. Hari abashoferi bibi gitoro akakivoma akagitanga. Hari abakozi iyo bagutumye kugura ibintu aho ukorera hose, emwe nukuri arakogota akabesha ibiciro ngo nasanze ibintu byaduze, kandi koko byaraduze. Mugabo yabeshe. Impwemu ya Yuda Isikariyote ni ngombwa ngo tuyirandure. Abantu barabesha bagakora ibitari byo, ariko tuko turavuga tuti ni ngombwa ngo twitandukanye n'impwemu ya Yuda Isikariyote. Yuda yakunda mahera. Hariho abantu kwihera nukuri n'amaso yagukuramo utamubishije. Mwishe kandi kumbure mu yandi mashengero ngahangira ntibarimo. Emwe arahinduka ukamubura aho wamubonye. Twese amahera aradufasha mu bintu byinshi, ugasanga mana. Yuda rero yarafise itama ry'ibintu. Hariho abantu bafise itama,
ikintu cyose gishasha ashaka kukigura, impuzu nshasha akambagure, ikintu cyose kagure. Mugabo ikindi kintu kinyegejwe ngaho icyo tubona ngo Satani yinjira muri Yuda kugira ngo Yuda aze kunegosya n'abaherezi. None Satani yinjiriye hehe? Yinjiriye kuri ya mpwemu yarasanganwe y'amahera. Yabweretse atewe Yuda ntusamare, aha hariho opportunity yo kuronka inoti, cahajya uze kuyironka. Mwigeme urakunda inoti, urakunda ibintu bishasha, mufasi urakunda ibintu bishasha, mushinga ntawe uragomba ibintu bishasha, imodoka ibiki nk'abandi bose. Aho niho Satani uravye nabi azocamwo agutembagaza. Umutima wa Yuda. Ico kintu hari ibintu Satani ahagararako. Tubona yuko Satani yahagaze ku bintu Yuda yari yarabitse. Ikintu cyo gusotora, ikintu cyo gukunda amahera, ikintu cyo kubesha, nico Satani yahagazeko. Igira kabiri nabonye kuri Yuda. Bene data, Yuda yari umuntu mubi, umuhemu wa mbere abaho. Nta kintu kibabaza bwo gukorerwa nabi ikintu kibi n'umuntu w'umugenzi. None nigiki Yesu atari yarakoreye Yuda kugira ngo aze kumutanga? Umwe muri bamwe 12 yakoranye na Yesu, yagendanye na Yesu, amugira umushikiranganje w'ibigega. Mugabo aho nyene Yuda aragenda ati bagabo ndamuronke no mubaronkera. Aya majambo yaranteye ubwoba, aca tuma nguma niyumvira nti mana ndakwinginze ngo undide kugira umutima nkuwa Yuda Isikariyote. Hanyuma ndiko ndasoma aya majambo ndondera, murazi nababwiye kenshi usigura mu ishengero ryo mu Kigobe. Murazi mu ishengero ryo mu Kigobe hari abantu basoma ijambo ry'Imana, hari n'abantu babashakashatsi. Rero imbere yuko urarondera, ndiko ndarondera, na uwundi mwanditsi yanditse ati mu bagenzi 12 ufise harimwo Yuda. Harimo ushobora kukudandaza, harimo ushobora kukugirira nabi, harimo ushobora kukuvuga nabi. Ngira ntimwavyumvise Claude ingo mugishingo yego. Urabona uyu n'umusore urabona ngene kandi nkuko mubona arana ni namuremure mwiza ameze neza. Mugabo uwo mwanditsi yavuze ngo Claude, muri bajya bagenzi ufise abantu bakwegereye muri 12 harimwo Yuda. Umuntu yo kudandaza, umuntu yo kugurisha, umuntu bitotera ikinja kukugirira nabi. Nico uwo mwanditsi yari karavuga. Yuda, impwemu ya Yuda. Aragenda rero adandaza Yesu. Namwe ndiyumvira ya majambo, haca haza ibintu vyinshi mu mutwe. Iyumvire urashobora kubura umwigeme uri ngaha ufise amarira adasanzwe, hari umuntu aheruka kugutwara umufiyanse kandi arikuwa rafiki yako ya karibu, umugenzi wawe. Uwundi munsi waramuhamagaye ati je Imana yampezagiye, mujana kumwereka uwo mufiyanse. Aha mvuga umukobwa mvuga n'umuhungu. Ugiye kumumwereka inyuma yaho Yuda, uyo ni Yuda caramugutwara. Mugabo bazobamara. None erega ari ibintu bisigaye baze. We muravugana rimwe kabiri ukazibona kuri Facebook ngo uyu ni wangu. Sirako ongerako akini wibuke hari Yuda iruhande yawe. Harabana muri bajya bagenzi bawe nyene hashobora kuba hari umwe ataryohewe. Umusore nuko nyene ukavuga ati je Imana yampezagiye, jewe ni hajya nyene, kumba uwo mugenzi wawe ubwiye acagena ngo jewe vraiment ngo none ko nkundanye nako mugenzi wawe ngo agacana nawe ure ngo akaca aguponda kugira ngo agukuremo. Yuda umugenzi wawe wiruhande haje ibintu vyinshi cyane, ugasanga uri umumama urubatse, mugabo ugasanga umugabo fye bamugutwaye. Waraba uwo mugutwaye ninde?
n'umukobwa mugenzi wawe mwarukanye no ku rubanza niwe yari imbere, niwe waramwegereje amenyana n'umugabo wawe, none ubu amefanya nini? Yaramugutwaye. Ufise amarira kubera umutima wa Yuda wo ku mugenzi wawe. Niba bujije ibintu byinshi cyane n'abagabo nuko nyene, ugasanga umugore wawe atwawe n'umugenzi wawe wo hafi. Mana undinde umutima wa Yuda. Hanyuma ahanyene niko ndiyumvira, niyumviye Yuda, murabona yaragiye aragenda yegera Yesu, yabahaye sinye, aramusomagura, hanyuma baca baramufata. Iyumvire, kandi uri kurasoma ubona yuko igihe bariko barasangira Yesu yaguma baza, aravuga ati hariho umwe agomba kungurisha. Hari naho uzosoma ukabona igihe Yesu yabwira Yuda turabivuze ni wewe nyene uzongurisha. Mugabo ivyo ntivyabujije Yuda, aragenda aramugurisha. Urabona Yuda amaze kunegosya kuvugana n'abaherezi bakuru, mugabo nicamubujije kuza kwicarana na Yesu. Urabona kwicara mu bandi ari umugenzi azi yuko yahejeje kumudandaza, yamuhejeje. Bene data, aya majambo arateye ubwoba. Igihe tugezemwo ni igihe kibi, abantu benshi bagirira nabi bagenzi babo. Uno musi Imana iriko iratubwira, ubwo turi mu gihe ca Pasika, iyi mpwemu ya Yuda, kuko Yuda kenshi tumwumvise benshi bahora baguma ngo je Yuda ngo twomubona abasha, ngo oya Yuda araho nyene, banza urabe ni ruhande yawe, ahubwo nawe wosanga uri Yuda. Eko batwenze, ahubwo reka ndagisubiremo, ha gutera amabuye Yuda, saba Imana ikwigiza inyuma impwemu ya Yuda kugira ngo nawe ntusange uri Yuda. Hanyuma ikindi nize, ivyo Yuda yakoze ntivyabujije Yesu gukora ico Imana yari yaramutumye. Nukuvuga mu yandi majambo, Yuda yariko icari kiraro cyo kugira ngo Imana ishitse ivyo yavuze. Igihe nshikiwe n'ibibazo nkabona ikiriko kirabitera, nama mvuga nti wewe Yuda uri imbere yanje, ntaco icari kuba ciza nuko utari kubaho, mugabo ivyo uri kurakora ahubwo bishikana ku masezerano. Ivyo uri kurakora yewe Yuda bishikana ku masezerano. Wewe mukobwa baba baratwaye umuhungu kubera uko uravuga ati ahubwo nimba waramutwaye bigakunda, Imana yagukoresheje ngukuru wari kungora mu buzima, umukure mu bugingo bwanje, hanyuma ntumbere uw'Imana yanteguriye. Hari abandi bantu ntavuze, urashobora nk'ubu ukavuga ati je ngomba nze kugura parasera, ngomba hariho ibintu nzoyikoreramwo, uwundi mugenzi yavyumvise akaca gutangura uwo mugambi, akaja kuwutangura. Ivyo vyose nivyagushikira, umenye uti ico ni gikoresho Imana yakoresheje kugira ngo kinkure ingorane imbere. Sinzi ntawo mpagarika igiya sahagara. Iranyishe. Mugabo mu nkundire tugende gusosera tuvuga tuti Yuda yari afise umutima w'ingumyi ugumye ukomantaye. Uno musi abakristo bakomantaye, batihana ivyaha barabizi. Yuda yarazi Yesu yari yaramubwiye, yarazi yuko Yesu yari yaramubwiye kwa zomugurisha, mugabo Yuda arabirengera karabikora. Nawe ijambo ry'Imana riravugwa rigasubirwamwo, ariko urabandanya ukabikora. Kandi ikindi Yuda tubona yarangije yiyahura, niyigeze asaba imbabazi. Amaze kubona ko yakoze ivyaha ntiyasavye imbabazi. Hari abantu benshi bagendana ivyaha, nimbura ubo maze kubona ko wakoze ibibi, none niki kikubuza gusaba Imana imbabazi? Uno musi rero no musi mwiza,
n'umunsi mwiza, n'umunsi mwiza turiko twibuka, twegereza kwibuka kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndarangije wibuke ibintu twavuze kuri Yuda maze hanyuma ushike ngaha. Birashoboka yuko hari mpemu yo kwiyorobeka, yo kubesha iri muri wewe nk'iyari muri Yuda. Uyu n'umwanya wo kuza gusaba Imana imbabazi. Hari ibintu kanaka woba waranyegeje mu mutima, abarongozi batazi, uwo mubakanya atazi, abandi bose batazi. Mugabe ivyo nyene nivyo bizogutwara muri Gehinomu. Umunsi n'umunsi mwiza kugira ngo uze gusaba imbabazi. Urashobora kubura ngaha ukabukomeretse, ubabaye, ufise intuntu kubw'umuyuda wo mu bugingo bwawe, kubwa Yuda mu bugingo bwawe yakoze ibintu vyakubabaje, ukaba ufise ishavu n'igikomere mu mutima. Ngwino kuri Yesu aguhanagura amarira uyu munsi n'umunsi. Uragomba kwirukana ingeso zitari nke. Mu ndindira umuntu umwe ndahejeje, nshaka bavyumve neza atayandi majwi abaciriyemo. Uragomba kwirukana ibintu vyose, ingeso zose zitari nziza Satani ashobora gukoresha hanyuma zigatuma uba kure y'Imana kandi bizogushikana mu mahonero. Ngwino kuri Yesu. Tugiye kandi nakwifuza ko dusenga Imana kugira ngo Imana twese nk'ishengero iturinde umutima nk'uwa Yuda nk'uko twamaze kubivuga. Kazi ngayo majambo Imana yampaye muri kino gihe. Urakoze uwa mbere twamaze kumubona. Murakoze, karibu turabahaye ikaze. Twirinde umutima nk'uwa Yuda, ntutebe. Iki ni igihe ciza cyo kwegera Imana. Karibu turaryohewe. Karibu nturindire. Karibu tubahaye ikaze. Karibu. Oh, karibu. Oh, karibu. Thank you, Jesus. Karibu. Ntiwiyumye kandi ubutumwa buturaba twese. Usabishe mwami kuyoboke. Usabishe